umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana, mwakoze kwitaba iki kiganiro. Kaze mu kiganiro ayagezweho gitunganywa n'itororokanizo ry'amakuru Romanda, musanzwe murongoye n'ishyirahamwe Parsem risaba abanyagihugu gukanguka bakanatera imbere mu vyiyumviro. Nibaza ko Parsem ndagisiguye neza. Ego kubakangura kabisa bagahindura ivyiyumviro n'ingendo kugira iterambere. Ego, uno munsi twabatumiye kugira mudufashe gutahura neza ibijanye n'amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2025 ushira w'ibihumbi 2026. Umwaka w'amafaranga uza waratanguye mbere mu ntango z'uku kwezi kw'indwi turimwo, turangije mbere dukurikije ivyanditse mu ibwirizwa ryo mu kwezi kwa gatandatu rijanye n'ayo amafaranga leta itegekanya gukoresha arenga imiliyaridi 5,200 ariko ayo leta yerekana ko izorondera ni make kuri ayo yo yarenga gato imiliyaridi 4,800. Igihengeri kikaba kirenga imiliyaridi 400 yose. Mbega igihengeri bene ico ko tugisanga no mu mabwirizwa yandi yo mu myaka iheze, kiba gisigura iki mu bijanye n'ubutunzi? Igihengeri mu bisanzwe igihengeri mu bijanye n'ivy'amafaranga leta ikoresha, ni hamwe uvuga uti ndavyo ku mwaka ibyo nkeneye kuzorangura, nitwahemba abakozi, nitwagura ibitoro dukeneye, impapuro z'ibiro zo mu biro, abaja mu ngendo z'ubuzi, ati vyamabarabara dushobora kubaka, ingomero dushobora gusubiramwo, ibintu byose ugaharura ukaraba amahera bizotwara, ugaca uraba n'amahera utegura kwinjiza kuri uwo mwaka, azova mu makori, amatagisi, azova mu mfashanyo, azova mu ki, ibintu byose ugaharura, ugaca wiyumvira ingene bizoba bingana, ugaca uharura, ugaca uraba, ugaca ushira ku munzani. Hari igihe rero umunzani usanga amafaranga uzoronka ari make kuri ayo ugomba gukoresha. Urumva niyo deficit, nico gihengeri rero. Ngaho ico gihengeri nuko ucumva ni igihengeri n'imfashanyo zatojwe, kuko ivyo barakunda kuvyitiranya, uko mu bindi bihugu ho baraba n'igihengeri ata mfashanyo nimwe tukora bati imfashanyo n'ubu sindayizeye, none ndayiharura gute? Bacura bari imfashanyo iba iteguwe muri uwo mwaka, ugashura bati none iyo fashanyo ni ntayironka bizogenda gute? Naho rero umuntu aca agenda araba neza yuko bizoshoboka kugira imigambi yose ije mu ngiro, kugira ngo abantu bategere neza. None kubera iki nka leta itegekanya, urumva vyabaye n'ahandi itegekanya amafaranga ibona ko itizeye kuzoronka yose, kubera iki itotegekanya make ahuye n'ivyo ibi itegekanya gukora, ikagabanya hamwe hamwe? harya nyene numva irashobora kugabanya ikavuga ati nubwo ngabanya ibi ntibyohebwa, ntegeza kubikora. Ni nk'uko nawe naho wowe uri muhira mu menyeshamakuru ushobora kuvuga ati uko bigenda kose nzorungika abana kw'ishuri, nzofungura, loyer nzoyiriha, nzoduga mu rubanza, ninabura umuvyeyi sinzoreka kuja muri urwo rubanza. Ukavuga ati hari ibintu uko bizogera kose nzobikora. Ngabagenda ukaraba umushahara ufise n'utundi tuntu wiyunganijemo, ugaca usanga n'ibiki, ukavuga ati bije niyi, aya nayo nizeye kuzoyaronka.
ugaca wishyira muri kazoza nuko n'igihugu burya kibaho. Muravye amafaranga ukuntu yategekanijwe mukaraba ukuntu bagiye baragabanganya mu bushikiranganji butandukanye no mu bisata bitandukanye, mubona vyateguwe neza? Ntimubona ko hoba hariho amahera atatunganijwe neza? urumva ugiye kuri ico ugiye kuri ico ngira coco tucicariye gira twomara n'umunsi wose ari ikiganiro kuri ivyo gusa, kuko nubwo haba hari iyo defisite ico gihengeri ihambaye no kubona ibihe vyashizwe imbere, mbega n'ibihe biriko biriyongera gusumba ibindi. Hari ibintu rero uca ugenda ukaraba muri rusangi uca ubona yuko nko mu ntuzeyi nko mu mafaranga menshi ingene azokora ugasanga birateye impungenge, ugasanga nk'ubushikiranganji bufise amafaranga menshi uzokoresha na menshi gose, usanga ari miliyaridi igihumbi n'izindi. Bwa mbere ni ubushikiranganji bw'ikigega ca leta, ugiye ukaraba mu bushikiranganji ca leta ugaca uraba ahanini ayo mafaranga ico azoba agira, ubu havuye wiyumvira ngo ni ukugira ngo twubake ibi na biriya, ariko ugasanga sivyo, ugasanga ahubwo ni ukwishura amadeni. Umva nk'ubu tuzishura amadeni arenga imiliyaridi igihumbi n'amajana abiri, muri ya madepanse uvuga hafi arenga 20% uzosanga ariko arariha amadeni. Urumva nko mushikiranganji ca leta, urumva usanga handi mafaranga yongereye cane asa n'ayikuba kabiri n'ay'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi, igipolisi. Urumva uca ubona ati nubwo turi mu mahoro haracariho ibibazo, kuko iyo ubushikiranganji bw'umutekano ariko butwara amahera menshi yiyongera, hari ikibazo. Kurumva mu bisanzwe ibihugu biba vyaragize ico bita depense militaire nyinshi biri mu ntambara, hama ukavuga buti ubu rero amahera yahoje mu by'intambara menshi agira aje mu byo guteza imbere igihugu. Usanga rero murabona ko ari nayo yiyongereye, cyangwa ukaraba ahandi yiyongera muri za perezidansi ugasanga ageze ku miliyaridi 70. Mu isanzwe za perezidansi ni nk'urwego rucungera izindi nzego structure. Nta bintu vya executive byinshi bikunda kubera muri perezidansi, ariberayo naho abari ari abigeje uvuga uti ni ibigo bindi biba biriko birabikora, ariko ahanini ucubona nkuza bwa bushikiranganji bw'ubutungane, bwa bushikiranganji bw'amasoko ntangaguvu, bwa bushikiranganji bw'ibikorwa remezo vy'amabarabara n'ibiki, usanga leta izi nk'amahera make nka 20%, mugabo usanga amahera yose muri ubwo bushikiranganji bayazeye ku mfashanyo. Za mfashanyo nazo ugasanga kuzironka biragoye, kandi twazisizemo kumenya kuzirondera bikatunanira, kandi twazisizemo twateguye ko zizofasha. Numva rero kenshi rero muri iyo repartition ubona ko haba ari ibiba igihaze, kuko ayo madeni tuza kwishura ugasanga uburimyi n'ubworozi ukazobona ko basubiza amahera ajanye n'ibintu vya subvention, bariko bashira amafaranga ajanye n'ibintu mu byo gusubvention umwavu. Mugo umwavu abarimyi kenshi hamwe bakawurindira bakabura, uretse ugashimira tuti none kuri bije ibiriko irafasha gute? Kandi ugashura barebe ko burya na bije ubanza kuraba, usoza kurati mbega bije iteguwe igihugu cifashe gute? Burya ni uwo muzi uranyumvaga umuzi wa mbere, ni bije iteguwe igihugu cifashe gute? Ntushobora tuti ndavye ngene igihugu cifashe ivyari gushigwa imbere vyari ibi, kuko mfashe nk'ico nokwita nka tableau singe nocita mu Kirundi, ingene ibintu ngene vyifashe. Turi mu gihe ibiciro biduga, ugiye ukaraba amafaranga y'indwi zibiri, urumva turayakenye.
none ivyashigwa imbere ntivyari ibintu vyotuma biyagwiza. Ibi vy'umuyagankuba uracacikagurika niki, mugabo wagenda ugasanga ubu amahera yagiye mu bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu ni make. Iyi rete de prominde podiro vya mbere ivyarazo vya nkenerwa n'ibindi vy'inzoga n'ibindi amasukari n'ibindi ugasanga nabwo bushikiranganji bw'ubudandaji bwogeze ico bufasha kugira ngo bukurikirane canke bigende neza, ugasanga bufise amafaranga y'inica yikiza. Uvuze kuzamura ubutunzi bw'igihugu wewe twiko ushiramwo ubutungane usanga ari amahera ariko agenda mu bintu ibi vyo kuba vya misi yose ivyo biguma bigwira iki bigaca bizana ikibazo rero. None tuzoguma dufata amadeni mugabo mu kuyishura bituzanira akaga, ico nico kibazo ubu turimwo. Nturabona nk'ubu ibiciro biduga ku rugero rwa 40%, bayita taux d'inflation irenga 40%. Ivyo vyagaragaye mu cegeranyo c'Ibanki Nkuru y'Igihugu mu kwezi kwa gatandatu. Urumva ahandi birenze 10 bayita alerte, ni nkuko hacavuga inkengero, ngaho ino tugeze 40%. Kandi muri iryo duga rya 40% ibiribwa n'ivyo binini nivyo vyinshi cane. Donc ibi harimwo ibi vy'intuze ibifungurwa nivyo biduzi ibiciro, ivyo biharage, ivyo muciri co gitoke, ivyo vyamwa, izo nyama, ivyo nivyo biduza ibiciro vy'ibindi. Urumva savye ko amahera ari kuja mu gufasha ivyo bisata mu kubitunganya neza canke no kugira umwimbu wiyongere neza. Urumva rero mu gihe bitagiye aho ubuze igitoro hategeza ko ariko araboneka ubushiranga ngene bwiyorganiza bw'igitoro kiboneke, hakuba kwa za stock strategique kugira bakibike hanini hagutse. Izo ziba priority. Ngana n'ubu urabona ko nta investissement ubona ihari yo kugira igitoro ciyongere kiboneke. Urumva rero ibibazo cebera. Mbega kubona ayo mafaranga yoyo aguma aduga, nk'ubu tugereranije nko mu myaka 4 iheze tukaraba n'ubu tubona hariyongeye ko yarigwije na gatatu. Mbega ivyo biba bisigura ko ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro canke hariho n'izindi mvo? Urumva harimo uko ifaranga rita agaciro arati ya inflation, kuko ibyo uzokenera baca bikarikira ku giciro c'uno munsi. Ico ni kimwe. Ikindi naco ni uko nyene hari amadepanse iyongera, kuvuga tuti uko abantu bagwira uzaza kongereza abarimu winjiza uzoguha akazi, abaforoma canke abadogiteri wategeza kubongereza. Ivyo rero canke ushaka iterambere ryihuta utegeza ko ivyo uko bije amadepanse iziriyongera byo ntivyari bibi. Ikibabaje niyaja nibihe vyashizwe imbere canke iyo yavuye. Mbega watse ideni ni nk'umuntu mu muryango wiwe, mbega watse ideni kugira ubeho ukore nk'urubanza rwa mariage, ubona ko rwa rugo rwa rutanguye ugasanga rutajwe amadeni hemba abantu kwiha amavantaje uburusho kandundura, ugasanga namwe bya burusho batanga mu vy'amakore exoneration guma yiyongera. Tuvuga uti none ni biki mbwa ico kibazo mbwa sino kuvuga yuko mpara yo kuyongera. Ni nkuko kunyere mu muryango ushobora gusanga waho uri hamwe rivare y'umwana 200 ku trimestre, usanga byacitse 50 nuko. Igihe bariko imbere yo kwemeza integuro yari ryabwirizwa, hari abashinga amateka bariko babona ko ajya amafaranga imiliyoni zirenga 300 zahariwe kubungabunga indege y'umukuru w'igihugu iri hanze y'igihugu, mbere ataco iriko irakora ku bwabo bashinga amateka, bavuga ko biri mu bintu bitari bikenewe gushirwa mu mafaranga leta izokoresha, kuko bashobora nk'akarorero kuyigurisha. Ariko inyishu ya Mariya yindi umushikiranganje mbere n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu bavuga ko ngo bagiye kuvyiga, ariko urumva ntavyo bariga,
amahera aguma agaruka imiliyoni zirenga amajana atatu, mwebwe mwibaza ko nka birya biri mu bintu vyoba bidakenewe hamwe n'ibindi kumbure? ivyo vrema vyo kuvuga ngo indege y'umukuru w'igihugu amafaranga ahubwo ni ukuzoharura ku mwaka bayateranye, babanze babereka ati haciye nk'imyaka 5 ari izo miliyoni uzigwize na gatanu nzosanga ari amahera y'umurengera, hama heze bavuge bati none iyo ndege iriko ikorwa nandi, iyo sosiyete yaganyije kuyikora ni amafagitire amaze kwerekana ati indege naya. Ivyo mu bisanzwe bigoye kwisuzuma. Ikibazo ni uko isuzuma ry'amafaranga leta ikoresha ritaba neza ku mugaragaro ngo habe audit ngo habiki. Aho rero nico kibazo kihari. Nayo ubundi ho kumva ngo indege ivyo bidashoboye kuboneka, iyo ndege utabona iri kiragurukana umukuru w'igihugu, utayibone irakora kw'izina ry'u Burundi, ivyo byonyene bihari bibazo. Amafaranga rero n'ubundi ahubwo yoba akazo ankete akatumbega mbega basi yadakoze ivyo acakora iki, basi suppose bagize intuze mbega iyo ndege batayikoresheje acakora iki, acakoreshwa gute? Ivyo rero ni ikindi kibazo gihambaye. Si ivyo rero byonyene, hariho n'aho agenda aduga nyene aduga ukavuga ati none guca kubira muri ntuze muri depense, ukabona yuko muri ziriya miliyaridi amajana 2 ziyongereye mu bijanye n'amadepense, usanga hanini umengo ni ntuze, usanga ni ibintu nyene vyo kubaho. Rero kuvuga tuti gabanya amamishaberare interiyere, mukoresha internet, amaraporo abe, gabanya iminsi mikuru ya leta, gabanya ivyo bikorane vya byose bitwara ibitoro bitwara iki, n'ibintu mu bisanzwe horo n'ibihugu bigeze ahantu n'iminsi mikuru imwe bayigabanya cane kugira ntisesaguze leta. Ugirana no Burundi nibwo bwikukiye bwonyene, hari n'ibihugu bizabaravuga tuza turaserebra nka independance, ibi vy'amafestivite bikomakomeye imyaka 5 iheze, ahandi konje iratangwa, igore yasha gutangwa, hakaba discours ikomeye y'umukuru w'igihugu, lekoro konzi bagashobora kuja nko mu kigobe bakumviriza ijambo bakagira iki gasabirana mu gihugu, hama kazoga bati baributse impunzi, bavuga tuti mwaka 5 turagira amafestivite manini kwero uvuga uti muno mwanya ntibikene suba ko uwo munsi mukuru wazi, ni ukuvuga uti ubu ibikenewe vyangombwa suko tuguma tudepense ibidakenewe. Kumbere nayo mahera tujanye muri ibi yo duhembe abaganga bangahe, si nivyo ivyo vy'amayentandanse una Emile hanyuge n'ukara ugasanga umutegetsi kanaka, ugasanga nk'umukuru w'igihugu birashobora kumvikana, mugasanga abandi ivyegera kubona ngo mushinga amateka ngo ama V8 consommation zayo entretien, ugasaba bikurikira umuntu umwe, uraze begeranije abaganga yohemba, mugasanga n'abaganga turiko turabahemba bikwiye, ibake twangaja tubahemba bake bagaca bigira hanze, mugabe ibije rikwiye kubanza gutunganya amagara meza yabo batanga kori nyene, abanyagihugu batanga amatagisi, batanga ayo makori. Urumva nk'ivyo kugira uvuga uti reka tugabanye, wewe wa muntu uze naho uronke ijipi imwe na security imwe ya pick up birakwiye. Wowe urubukuru n'amashinga amateka bakaguha iyo modoka imwe, jeep imwe na pick up imwe y'abasekiriti 2-3 mukaja, ivyo ntibikwiye. Umukuru w'igihugu dako ni urwego ruriho rudiko, urwego umukuru w'igihugu nibwo ruri urwego rukomeye, mugaba abandi vraiment jewe ndumva yuko ufise iyo jeep imwe na pick up kugira sekiriti birakwiye, vraiment birakwiye. Ibyo byose ikuye igitoro y'amapiri uzozuragura deja muri importation yazo, fata amadovize agenda uri kurazimporta,
wayabuze igitoro, fagitire y'igitoro ntushoboye kuyiriha, yumva ifo kwimenya amamisho ucamwo hanze nabi imparugwa bakabatimisho igihugu kibongera iki kihakura iki. Bene ayo mashirahamwe nk'ayo nguza amashirahamwe usanga ngo amashirahamwe amwamwe haba n'amanama uti ambasaderi uri hiyo kurikirana iyo nama uzoduha raporo, ngaho kwera bavuga tuti reka twirukeyo turabe ico dusigarana ico ibibazo. Muravuze cyane ibijyanye n'igitoro, ikena ry'igitoro riribonekeza cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mbega muravye ukuntu amafaranga bayatunganije ubu mwaka, mubona hari ico bizofasha mu bijyanye no gutorera inyishu iyo ngorane y'ikena ry'igitoro? Ingorane inyishu yo gutora inyishu ku ikena ry'igitoro, umuntu ubunda kuraba ati kugira kiboneke biba byagenze gute. Ubwa mbere hoho nuko ubona reserve de change ubona ko ziriko ziriyongera, ukabona ati mu ma exportation turiko turagwiza amahera, oro na bwa butare ntituriko turabucukura bikwiye, amahera y'inzahabu no mu ntuze ntabonekayo muri budget, ubona ari ntica ntikize. Ugiye ku ikawa yarasubiye inyuma umwimbu, mu mwaka uheze hari itashotse hanze, igire kuba nke no kuyishora bigorana. Ubu urumva niyo yari kuzana amafaranga y'agaciro na bwa butare biriko biradinga, igisigara kiri ngishobora kubikora ko n'amadovize avuye mu mfashanyo zigabanuka kubera ibintu by'intwari bereye, kubera kubyifatamo nabi, kuyatunganya nabi, amafaranga bamwe ugashaka kuyagera nabi. Urabona n'amaproje menshi usanga atunganywa nabi ko bashira nk'abatabishoboye, basanga ntizije. Urumva aho honyene ivyo byerekana ko guhagurukira ivy'igitoro kiba kikiri ikibazo, ko n'ahandi mbona byumva udashoboye kuronka amadovize mu byo ushorera hanze ngo bigwize amadovize, imfashanyo ngo zize neza nk'ibindi bihugu, cooperation ngo wugurure amarembo agwiza atunga binjiza imitahe baze amadovize bashire mu gihugu, inzoga z'igitoro zivamwo gute? Aho rero ku ruhande rw'amadovize mu marundi naho ntituriko turabona tuti ubushikiranganje muri priorité budgétaire ntanganguvu buriko barashaho politike y'igitoro, tuti uyu mwaka tuzubaka haro projet yo kwagura ibikono bizobika igitoro kiza, kujya ku ibintu gusanga ifise reserve z'igitoro nk'iy'amezi 6 amezi 3 ari bwo ifise umwaka wose nk'ubu, zange twumwaka hamwe ho bikintu kibuza kwinjiza igitoro mu gihugu umwaka wose twobananya tuba. None mwumva ro nk'utayibona muri budget uvuga ngo sohangana n'ingorane z'igitoro. Hama ibindi bashobora mu ntwari bereye eske abantu batora igitoro batora gute? Ushobora ati haro ucubona ati haracaragahaze ahari kuva inyishu ariko harava inyishu. Urumva rero umuntu agaca bishiriha akotuka tuzanga abapolisi birigwana n'abatwara abantu tuca amande umuriyoni w'500 tugira iki. Leta yonyene ugiye muri ministere di transport canke Otraco nta na hamwe hari amabus ya alternative. Nubisanzwe mu bindi bihugu nk'uvuga ati igitoro kirakenye, abaprive baradugije igiciro, ntibatwaye abantu, ntimubishoboye ibigo ba prive, reka leta yikorere transport publique, zana y'amabisi yacu yashiremo igitoro atwara abantu. None ivyo ntabihari, ntawe ubona iyo investissement yabaye. Amabisi manini n'abaprive batokora, hari aho uyabona? None wovuga gute yuko muri budget ama priorité y'ibihanze abarundi woyibonera? Igisata c'uburimyi baragishizemwo amafaranga yababa 10%. Mbega ko ibijanye no kugwiza umwimbu biterera cane mu gihugu, mwibaza ko ataco bishobora gufasha mu bijanye n'irya budget nyene age mafaranga bategekanije bigafasha no muri ico gitoro nyene
ku biterwa kumbure bishogwa hanze naho mwavuze ko vyadindiye. ibiterwa bishobwa hanze atari ikawa biva mu burimyi, Ego. ko n'ipapu mbona yasubiye inyuma, ibyo bindi biterwa byo bibiri. Amavoka Amavoka. ndabona ntaragera aho tuvuga ngo amavoka kameme ngo bagira azane ngo umwimbu w'amahera agaciro nk'uw'ikawa, ngira no muri bije ntisi ntihenze naho nabonye rosete, ngira nosura nkaraba neza naho nabonye ngo rosete ngo ari droit d'exportation des avocats, ntawe nabonye, ntawe ndabona. Umva rero vyongora kuvuga inyene iyo voka igiye ikora ibitangaza. Mu bisanzwe yari ikawa, mugo ugiye kuba exportation, ico bita les produits izi zisanzwe manufacture zikeyi nazo nyene mugabo mu Burundi ziracari nkeyi. Urabona nka za Brarudi ubunye bisigaye bizinanira ingene zibanisha ibinyobwa bikwiye abarundi n'ingene baronka ivyo bashorera hanze kugira baronke amafaranga y'agaciro. Ugasanga Brarudi zimwe bazitwaye muri ko kuzishorerayo, ngabo abandi bagashaka kuja kuzirangurayo muri ya marundi nyene. Ugaca usanga rero vyerekana yuko n'aya mashirahamwe yitwa ko ari strategique akomeye nka za Brarudi na Kande, ubwamba bwarapfutse umunwa. Yaba ari bishoboka ishirahamwe Brarudi riba ryarakuze cane rigaha ibinyobwa abarundi, rigaca rigira ibinyobwa rigaca rifurugisa no muri aka karere. Ryoba ari ishirahamwe rishobora kudandaza mu Rwanda, muri Tanzania, muri Este, rikadandaza no muri Congo, muri Este na West ya Tanzania. Mugabo hano naryo rifise ibibazo nyene vy'amafaranga y'agaciro. Muri make aya mabije baguma bongera ngo amahera yiyongereye ntaco ariko arahindura ku buzima bw'umurundi, kandi ivyo rero n'ibintu n'ubutunzi bw'igihugu hagutera imbere buguma bujogajoga. Ugiye mu gihe croissance économique iguma iri musi ya 3%, mugabo abantu biyongera gusumira, biyongera kuri 3%, bisanga ubukene bwiyongera mu gihugu musi ku musi. Urumva rero mu burimyi kuvuga ngo hari vyerekana ko amadovize azoca aboneka, urumva nta turarindiriye turabe. Kuri ico kijanye n'amadovize nyene, kurya igiciro c'amahera, ayo mahera mva makungu kitangana muri BRB, ugereranije no ku masoko yo ku ruhande, mbega abarundi barabihomberamwo canke baravyungukiramwo hageze gutegekanya amafaranga igihugu gikoresha? Bovyungukiramwo gute canke barabihomberamwo? None wewe erega muri iki gihe abantu ibiciro muri ekonomi ngene bimeze, ibiciro biraduga kubera umwimbu muke, ibiciro biraduga kubera ibintu mva makungu binini bironka vyinjira ku idolari, kuri kirya giciro c'idolari yo kw'isoko yo ku ruhande marché parallèle. 85% y'ibidandazwa vyinjira muri iki gihugu biri importe kuri iyi soko. Ni ukuvuga abarundi benshi babayeho ku bidandazwa mu kuja muri mission, mu buzima bwabo bwa misi yose 80% biri kw'idovize ry'igiciro co kw'isoko yo ku ruhande. Mugabo urumva ikibazo nuko wa muntu waronse ya madovize biba vyitwa yuko aciye muri BRB canga canke atita ko boca bayamuha kuri ca giciro gitoyi kimwe co kw'isoko nyene yo muri BRB ya leta. Umva abantu bacahombera. Ubu rero n'abafasha igihugu aridoga, bariko barakora imigambi baridoga kuko bacavuga bati none nyimba jewe nyimba tuvuge ndi nka Union Européenne cende ububirigi nzanye
nzanye umuriyoni w'amayero kugira nkore ibikorwa by'iterambere mfashe abanyagihugu ruguru. Umunyagihugu aya mayero si yazobona, umva niyagenda muri berbe uwo muntu agira kuri iyo proje, amafaranga azojana mu banyagihugu azoca miliyaridi 2.9, 2.8 demiri wisa gutyo, ni miliyaridi 3 hafi, sibyo? Miliyaridi 3, niyo miliyaridi 3 ni y'amayero, tuna ku miliyaridi 3. Mugabo yaba ari igiciro kijya soko, no kuvuga ku isoko uri kujya soko ziba zobaye miliyaridi 7. Curaba rero abanyagihugu muri imfashanyo y'abanyagihugu agaciro mu marundi ikiba 3 miliyari oredo 7 miliyari. We numva ko abantu bahahombera, abantu nje baca bahahombera, ushoye ikawa hanze ugashorera ikintu hanze ukazana emiliyo $, ikibazo yaronse ugatwirwe ndajana nja kuyagurisha, ndatware hariya muri beri nza kuronka 3 miliyari, ndatse ku isoko ku ruhande nza kuronka miliyaridi 7.9 hafi. Aruzamira ngize nashavuga ati ahare nundusha mpemba abakozi neza, niho nzodugiriza igiciro wa muntu ko igiciro cyabo wa muntu azokiduza mu marundi. Umwe nayo mafaranga aduza ari masse monétaire, ngine tubarura mu by'ubutunzi, iyo masse monétaire biduze mugabo habaye production ko na madovize ba wa produce winjije, wabanje kugwiza ikintu ndoragira service amadovize arinje, nayo urabona masse monétaire irikiduga kubera ibintu byo muri bed bamahara ya marundi ku marundi. Ivyo rero bishobora biriko birica igihugu, wo tubona masse monétaire iduga mugabo production ikiraduga, exportation ziduga, ko exportation zaduze no mwimbu gihugu kiyongera, iba ari produit intérieur iri kiyongera ituma ivyo biba. Urumva rero abarundi barabihomberamo rwose cyane, barabihomberamo ivyo ama importation y'ibintu vyinjira ku isoko officielle ingana gute gashi. Uvuze ca gitoro niyo soko yo muri berbe nishobora guhereza igitoro gikwiye abarundi, umva itashoye kubikora byari itiro ry'igitoro hakurwa bya bine. Nta muntu n'umwe nk'ubunyi mu Burundi je nuvuga tutako turabesha bidashikira umwe kundwi 2 cyahe baba rubanza gusanga atari ko barondera igitoro hirya no hino bakibuze ku mastation, kandi ibaba bari mu nzego canke n'abandi baraje igitoro ayo kigugwa ko nawo mu nzego bamwe ndazi birashika ugasanga baburaniwe bariko barakora nk'ibikorwa vyabo. Ibyo rero umengo bashaka kubengo ntitwa mu gihugu kimwe twese tukibayemwo nuko none iyo nyungu ubu ndayikura, inyungu ayikura $1 ngo kuri 3 miliyoni, iyo nyungu ntayabona. Niho abantu bigenda baca bayita illusion monétaire, ibintu y'ama illusion abantu bakreya kandi bitahari. Mwosigurira ibiciro ngo ntibiduga kubera $1 ngo uri kuri 3 ya isima ntuzi izo zakomba ko mama ordinateur ibyo bintu byose ariko birinjira byose biginjira ku $1 zimwe. Ugomba kwivuza ukaribura muri berbe ucugira iki? Mwosigurira abantu nk'ibi bavuga ngo gain de change bashira mu mafaranga mu ibwirizwa, ngo gain de change bakashiramwo amafaranga arenga miliyoni 200, ayo aba azoboneka neza na neza gute? Gain de change bariko bavuga yuko ifaranga ry'u Burundi bashobora kuza nko byahora nko kuri 2800 euro, ushobora kuja nko kuri 2850 2009. Uko rero ifaranga ry'u Burundi
ritaye agaciro gatoye nka 20 umva ca bankantuze gendo shanje igana twe turabirabirako we wakoze projet ndaguha akarorero nk'uwe wakoze wakoze projet no muri aya mashirahamwe iwacu bakora projet ugasubiza amashaka nko ku projet iri hanze mu bindi bihugu birashoboka usanga uri kurabona kuri site urazi ko ku mbuga ngurukana umenya abantu bararaba ugacuganya tuvuge naho bari nka 100,000 € 100,000 € uyaganyije iyo projet uri nka dufate yo buri nkishira hamwe ijya ari yose ari nka waje ijya ari ryo ryose mfashe ishira hamwe ari yo yose yaba ari waje kapade canke n'ibindi nka waje rose yo 100,000 € no kuvuga yuko muri mu marundi waje zoba yiteze kuzoronka 200 mu misi yahera yari yacironka 200 million 200 million imiliyoni amajana abiri sivyo yego ari ya 100,000 € nyene mugabo igihe leta igize devaluation muri BRB ligacirwa kuri 2100 likaza kuri 2008 ubwo nyene yaciye aba 270 ucuronka 270 million moza muravuga mu kirundi ucuronka imiliyoni amajana 270 yego nk'ubwo nyene iryo shirahamwe tuvuga ari nka waje rice rironka imiliyoni 70 kuri ya projet nyene atacahindutse amahera y'amadovize ntiyahindutse iyo miliyoni 70 nka waje irashaka kuvuga ati ubu rero nayo narabuze ngene nongera abakozi imishahara kugira baje gusuma muri ya inflation ubunye ngene babihindutse muri ya nyungu twongera imishahara nimba rifise ideni ryo gupanga ibiro ikivuga ati ngira ndaririhe ya materi twaba tworuganiza ko mbona dépassement yagoye ama perdime yari yongereye ugiye mu hoteli kera nka mu hoteli izi nyene nk'izi twagira nko materi wengera kero nakintu wasanga buffet iri mu 15 12 10 binga ya buffet bagira haba yateri ubu tugeze muri 45 umbo twatse uwo nzokoresha n'amate cyangwa nzokoresha amanama menshi umva rero abantu ariko barakora ibintu amavunja bagira gute barahombera gose tuzatahombe gutyo naho wacagira gute inyungu ntabashobora kubona kuko rijya faranga ry'agaciro rizimbutse abarishikira baca baba baki abo barishikira rero babaye baki nibo ricari haro ya avantage iyo barirondera umva rero ibibazo bica bibera ngaho rero bikabera ikiganiro ni ayagezweho c'itorokanizo ry'amakuru Romanda umutumire no muhinga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana umukuru w'igihugu yarashimye ingene amafaranga yose yatunganije amatora ngo yavuye mu gihugu atayavuye hanze mwebwe nk'umuhinga muravye ingene igihugu cifashe mukaraba n'ingene umufuko w'umunyagihugu wifashe hanyuma igihugu naho gisanzwe gifashwa n'abanyamahanga mu migambi itandukanye ariko kikaba kitaronka intererano zikwiye zivuye hanze zunganira ivyo bita budget mu gifaransa ayo mahera akoreshwa buri mwaka mu biha insiguro yihe kuko ndibuka ko mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze leta yari yasavye ku mugaragaro ko ubumwe bwa buraya buyiterera mu bijanye n'amatora ariko uravye ivy'umukuru w'igihugu yashikirije no kuvuga ko atanurume baronse mwebwe mu bihiye nsiguro ubwa mbere hoho kuvuga ko Uburundi budakeneye imfashanyo muri ibi na biriya ibyo sindavyibaza ko byoshoboka ubwira kabiri nuko nyene hari ikintu bita règle de l'unicité budgétaire règle de l'unicité budgétaire ni kuvuga iki ni ukuvuga yuko amafaranga uronka yaba imfashanyo yaba iki yose aja mu kigega c'uko azokora ibikorwa vyo mu gihugu
ayo udepasa ari gupe hamwe. Ibyo kuza mu mfashanyo nje ngo yitirirwa amatora ngo nibindi bindi none bitani yego datuvuze ngo amahera yego ngo watunganyije amatora ngo mu gihugu ngo yibuha none kudashobora kubaka barage utaronse ifashanyo, kudashobora kwatsa umuyaga nkuba barage atamfashanyo uronse. Burya ico nico rero gica kubaka ibarabara urinze kwaka ifashanyo, nico gica coroha gusa. Je naza ko ingorane ntiringaye ngwana nuko tutireka dugire politike nziza, arabo muri coopération afashe igihugu bagifashe, arabo muri la preuve que none muri budget ko nguma mbona don intuze nguma mbona recette ngo don Yego, ni kubera iki baguma bayishiramo yego nuko hari baravuga ko hari imigambi. Yego, numva n'imfashanyo zizoza ucuvuga ngo ngiye matora ngo ngirancafuje mbwa ngo yigiye kubaka ibarabara ngo ni sawa ngo yigiye ibyo je ni debate atacivuze ntaje sibona ko ari ikibazo kiri ngaho. Ikibazo ni uko ifashanyutse kumbura naje kwiye igagufasha ibi hari nawe mahera amatora uciyaronka kubera ibyo bindi wayifashijwe n'uwundi. Ibyo ni debate atayihagaze kuko nizo fasha zindi bazikwatse hari igihe uvuga tuti none abantu batanywa amazi batagira ikintu nzomuva ngo ndiko ngo nagira amatora gusa mugabo atashuri atakiriko kirahiye. Ibyo nibaza ko nta debate je mbona yojamwo. Imfashanyo kizironka zakire yije yakire hanyuma yikoreshe ibyo wifuza kandi bishobora gufasha igihugu. Igihugu kenye nko Burundi rero nk'Uburundi n'abanyarwanda aho bari ukirongoye ukitwa ngo je nta fashanyo nzokironderera ngo nta coopération nzojamwo ngo biki n'ibiki ngo ndikwije basha sinzi. Je no mfata yuko n'akazi ko kuburi kuraronderera iterambere ico gihugu ntiwogashikana. no kwibutsa ko muri budget nyene muri ayo mafaranga ategekanywa ivyo vy'imfashanyo bita don amafaranga arenga imiliyaridi 1,300 niyo ategekanijwe. Bavuga ko azova mu mashirahamwe nka FIDA, IDA n'ayandi na BAD. Hari ico mwagira mushikirize kuri ivyo? Nuko mudukora namwe usanga harimo amadon projet kama budget nasa nayahagaze bwa urumva iyo don yose ije kiragufasha kandi ushaka kuri ino saha ntuza kumbwira ngo Burundi ngo buzokubaka ngo baraje nka Jiji Murembwe atamfashanyo gusa tibyoshoboka. None wogumubwira ubonye n'amatara acika ku munsi wogumubwira abanyagihugu ngo twatunganije amatora amazi biko bisubira inyuma amatara ntitugira igitoro nikiza ngumabera ngo muganga amatora ngo nayitunganije kumbura amatora nabo baca bayumva ati amatora nagira duha ubutegetsi nagira duhiki mwaje mvude yuko mu Murundi ari karagenda gutya kumubwira ngo amatora ngo yaravuye mu Burundi cyangwa ngo yavuye hanze. Ibyo nta gaciro bifise. Agaciro mu Burundi nuko avuga ati ibyangombwa ndabibona ibiciro biriko biragabanuka umwimbu ndabibona ibidarazo byangombwa isukari ibyo bitoro iyo ntuze ibyo binyobwa bikenewe ifana za Baudi n'ibiki byose biraboneka ibiciro ntibiko biraduga. Ivyo nivyo bihanze Umurundi kuba gutiki mubana 100 kumara iminsi 2 kugira utonde ugatora ukazuka cubara umunsi umwe iminsi 2 udatora ukaze ngo ni gitoro. Ahanye no ngaha kuri parseme ndihire ko hari abakozi babiri haro nkumaze dejo ariko aratondera igitoro yashyasa bikonje ngo ni mu ndindire ngo mbanze ngo ndondere igitoro. Hari uri rugura amazi iminsi 3 atamanuka. Ibyo rero ibyo we muri umwe y'ucumbira ngo amatora ngo amatora ngo twayitunganirije wumva peut-être by'amatora wewe uri mu ndongo ushaka ko amatora arabaye bantoye jegira ni banaje ndongore ucumba umwe wese afise peut-être préoccupation mugani baza ko amatora takorume igihambaye nawe nuko amatora abona yuko ariko arahindura ikintu mu gihugu kira noneho nk'uwo twanayongereje amatora azoba mu Burundi. Amatora azoba mu Burundi ubu uri mu 2025
mm, haba ayandi mu 2027, haba ayandi mu 2030, haba ayandi mu 2033, haba ayandi mu 2035, haba ayandi mu 2040. Wewe wumva ivyo bintu amatora amahera ku gihugu nk'iki abandi bageze hamwe n'amahoro amatora bayegeranya yose ku munsi umwe bikaba bivuyemo. Urumva rero je tuvuge ngo tuba twinaniza gusumba. Muri aya mafaranga leta izokoresha turiko turegereza ku mpera z'ikiganiro, muri aya mafaranga leta izokoresha ayazova mu makori n'amatagisi y'abanyagihugu ni menshi. Mbega mu Burundi ko benshi amafaranga bayahanahana mu minwe mu bijanye cane cane n'urudandazwa hamwe n'ibindi, kubera ko ibijanye n'amamashini atuma amatagisi kumbure aja buno nyene mu kigega ca leta bitaratera imbere. Ivyo ntivyoba birimwo mu bituma hari amafaranga adashika iyo yategerezwa gushika. Hari ico bita kumoderniza systeme de taxation, ni ukuvuga guteza imbere ingene amategeko kubera ibintu vya electronique. Ivyo dukoresha ugakoresha nk'amamashini muri ayo ma entreprise manini manini n'ibindi canke n'ibiki, ivyo dakoro ivyo ni vyiza, ivyo ni vyiza kuko ni mugabo rero je cuma ndiko ndavuga nuko turapa ayo matagisi na atari karagwira, uko azogwira udaharura neza niko uzobuza rwa rudandazo, niko uzobuza aho wavoma nyene yukugira, kuko amatagisi uja kuvoma uja ni nk'umuntu aja gukama inka yagaburiye, wayigaburiye rero wayihaye ugiye gukama. Amatagisi uja kuyabona nawe uri ico wakoze kugira amatagisi atere imbere. Uravye rero none urudandazo ubu deja dufate nk'ibinyobwa vya Braludi barongeje n'amalisanse n'ibindi, ivyo nta bihaye nta biri kubiradandaza. None uwo mudandaza we wumva ubure baca baza vya bindi kubera baba ngo TVA ngo bavuze ngo TVA bavuze ngo haravuze ngo bazashira TVA basi kuri ivyo bidandazwa hama leta ireke kuyivya amalisanse, bagaca banga kubera bavuga bati n'inzoga n'izabanke kuri TVA ritwoza, baca baza ngo baduze amalisanse yo kuzidandaza. None iyo lisanse uyidugije atanzoga batanze, we numva ko n'abariko baradandaza ivyo bintu bazoca babivamwo canke bakabigabanya. Bica vyerekana muri mpunze muri revision budgetaire yabaye mu mwaka uheze. Mu mwaka uheze revision budgetaire ni ukuvuga guhindura hajya mu kwezi kwa mbere amezi 6 aheze guhindura ibijanye na budget baravye ingene biriko biragenda. Basanze amahera ava mu matagisi yaragabanutse, bijya wabonye ngo biziyongera, bijya so kwiyongera n'ivyandikwa mu bitabo kitari gitabo canditse. None ku rubuga hazobera ikiga bayemye bagibwira ivyo basanga amatagisi ku binyobwa yaciye agabanuka, amatagisi bijya vya importation vyagabanutse kubera iki abinjiza ibintu hanze b'importa babaye bake babuze amadovize. Naco gituma mbere leta iguma iza gutora amahera mu mabanki nkuru y'igihugu yaka amadeni hirya no hino kubera ny'amatagisi bandika bariko atabari karatoza uko vyategekanijwe. Umva ro mu gifaransa ngo le hototire toto mu vy'amahempo, mu vy'amahempo ugiye kuyagwiza cane urashobora guca uyabura ukarumanga wari wizeye gusomera. Naho rero biri kandi none revision yarabaye mu mwaka uje narisomeye ibiharuro onadi revoir la baisse des dépenses mu mwaka uheze mu kwa mbere ama dépenses mu burimyi mu biki muri za mbere mu bisanje kugwiza umwimbu menshi yaciye hagarika. Ibi twateguye ibizoja mu ngiro, imvo nizi imfashanyo ntizizoboneka neza uko biragute, ya matagisi ntazotoza uko twari tuvyiteze. Nubwo niko bica bigenda. Ubudandaza bwo nyene rurijene n'ibi biciro. None nk'ibintu by'ibiciro ngene yuko biragenda, umurundi aza kugura impuzu bangana gute ga Emile? Abarundi aza kugura impuzu bangana gute? Baza kugura bangana gute?
mbe kuzaha mu Burundi 80% y'abarundi bose guca 90% bambikwa ntibambikwa na kombokombo si kombokombo ibambi none ugira uza kwemporta kombokombo ugira genda muri berbe kwa kamaye yakura kuri isoko rero ugira zijya mpuza za kombokombo barazigara mugabo kugira umuntu aze guturukira kugiye kugura ikirato gishasha kirato ruguri mu 50 60 ubu ni 100 n'amajana 200 none we wumva naho bagira bidanaza naho bashobora na stock manini sinzi kunyumva atadandazwa yahora danaza kabiri mu mwaka arangura gatatu mwaka hanze acagira rimwe ibi stock akazana bikadiba kazorindira ingene hasohoka gahuzu kamwe kamwe abana bagakwitirwa ati iyo muzu yambare imyaka n'imyaka ruguru ho baramenyereye naho yiyambariye itabutse kuburyo canke yaguma yikinira kugira rero umuvyeyi ndavuga ati ngira afate umwana w'imyaka 5 6 7 8 ngo agiye mu masoko kumugurira impuzu ibigaruro kirenze mwebwe musanzwe mwigisha muhamagarira abanyagihugu guhindura ingendo no cane cane gutera imbere mu vyiyumviro bagakanguka mbega abanyagihugu babonye ko ayo matagisi n'amakori hariho amwe ashika iyo yaja akaja mu kigega ca leta mbega atabagarutse ko nka kurya bavuga ngo n'iterambere rivuye mu banyagihugu rikabagarukako bo kwifata gute mwene abanyagihugu bo kwifata gute ga Emile ko nivyo batarabitahura babona amata aho n'abariko n'ibiciro ariko bandi bataratahura ko umubaje ngo mbe urari ikori ngo ka akwishura ngo ya aho n'abatazi ko ayo mataxi ariko araduza ibiciro agenda kwigurira ico kiye gusa yirenganye atamenya ko mukira heje gutanga heje gusora muri leta aguze igitenge heje gusora muri leta urumva wo bati gukangura abarundi urumva benshi ntibaranabimenya benshi ntibarabaze ngo twatanze amatagisi ngo mwikirwa amakori ngo yarishwe n'abayariha ngo twebwe iki ntibamenya yuko bariko barayatanga ni ibigere byo gusamya tuti ubu leta tuyitege kwibi uwo muco nturaboneka turagaragaza gukora kugira abantu bavyumve mugabo uwo muco nturaboneka la redevabilité financière du gouvernement ntayihari mu Burundi ko sino hajya haba n'amanama nshinga amateka n'amakonferensi bati muri exercice budgetaire twereke amafaranga ikakora ibiki ariko akora iki mugabo urumva uwo muco nturahaza natwe tuguma tunigana tuwuzana bamwe bashaka tubona nabi batubona nabi ko muragwanya leta ko mwita mu bitabaraba ko mugwanya igihugu ko muri abategetsi ku masahani urumva ni ibintu by'imico bamwe bagange mugabo urumva kandi mu mategeko nuko vyanditse ndetse ubu tugiye basi kubira ubo tugiye basi turatwigisha abanyagihugu kubera izi ntara zishasha zaje n'aya makomine yita ko ari decentralisation financière urebe ko ibintu biza birangwa mu makomine umurabarabara amatari azo afise hageza n'ikina decentralisation ibintu bikorwa mu komine turaye programme de développement provincial communal turaye bishoboka n'iki hanyuma rero baje ku kivi bakore turara sino aho ngiyo bizotangura bize bukebuke ngura ubona ko n'ibintu byose biba bitateguwe icyo kibazo umwanya kwitegura uba muto reka tuze turabe tubikurikiranira hafi tuzoraba ariko mwebwe mwishirahamwe Parseme musanzwe murangura imigambi mu Burundi mubicishije mwishirahamwe mbere mukabikora kumbure no ku gatwe kanyu nk'umuhinga mbega muba mumaze kuronka karyo ko guhanura abajeje gufata ingingo mu gihugu mu bijanye n'itunga tubikora misi yose aba ku maradiyo haba mu biganiro amatira aba canke no mu mubonano gutya abategetsi mugahura mukagaruka mugabo kubera systeme baba barimwo itaruguruka
umuntu umwe mwabonanye usanga ari incapable yo guca ahindura byose. Lo systeme iriyubaka ikiyugara. Nibabona n'umushikiranganje umwe uzomubwira ibi nibi niba kumvirize mugabazi ko nawe systeme atashoboye guhindura. Kandi azobaza ati je no mu myaka 3 nzoba nigiriye. Ntaco nzoyihindura kwi systeme. Reka nkore nk'abandi. Urumva rero uzohanura buhanure mugabo reka twamize ko societe yose iguma ivyumva gushika haboneka ingene nyene ugatuti byari byose twoguma gutyo kuko ubu Burundi n'ubwato turimwo twese tufinanse ko tuzibirana twese. Bwato iyo bugira bwibire umwasi n'umukunzi bariko baragwanira baragwaniramwo amazi ashitse ariko aruzura ntaza kuvuga ngo wewe ngo wayumvira gutyo ubundi ngo yumvira gutyo. Ubu bwato turimo twese dusuma hamwe tuja hamwe tuburira igitoro hamwe hacazwa akantu gatoyi gusa k'abantu bo hejuru kumbure bidashikira. Bamwe rero bigaca bibananira kwambara ikoti y'umuntu ari mu bukene. Haro nk'imvugo duhora twumva rimwe rimwe ibibazo by'igitoro ngo birabanyamuji gusa. Ngo umunyagihugu ugacumengo umunyagihugu ari muyinga ari mu Cankuzo umunyagihugu muyinga ntakeneye kwivuza. Oya ntakeneye kwivuza kuko ntakeneye kumenya ko imiti muvura iva hanze amadolari ayigura. Umunyagihugu w'Imwaro ntazomanuka i Bujumbura azoguma hari Imwaro. Ico gitoro kubera ngo kizora n'amadovize gitoro kubera ibyo ashora ntakeneye imodoka izoza kubirangura iwe. Ambulance ikoresha igitoro niyagwara oya ntayakeneye. Izo kombo ntazikeneye. Abana bariko bariga izo ordinateur ntazo bakeneye. Oya abana biga baba university nta ma ordinateur kiriko n'amadovize. Idovize urikeneye uryumva n'umuntu wo hejuru n'umuntu akomeye mu gisagara. Ishuri ry'imyuga rya hariya Igitega rya hariya nta ordinateur ryokenera. Urumva hariya urumva ari imvugo zimwe zo umuntu ari karavuga tuti ubwo n'abantu bambaye ikoti nabo nyene bambaye amakoti y'amagumu umuntu harimo yabuze igitoro. Urazi wabuze igitoro uri nka ruguru ushaka kumanuka i Bujumbura baguca 100 urutonde ku kazi ugire gutya. Donc igitoro gikeneye gukoresha gusa niwaguze imodoka. Waguze imodoka ntiwakeneye igitoro wenyene. Iyo bisi rero iza gukura umuntu igiteranye ikamuzana ingozi oya iyo ntikenewe. No urumva kuvuga kwimvuga ngo igitoro gikeneye ngo gukiri mu mitwe y'abantu b'abasirimu ngo bize ngo barahe Bujumbura. Ibyo urumva yuko atari tuze turigora twambara ikoti y'abandi bafise ibibazo kandi umuntu yoca bitegera. Uri nko ku buterere bavuga ati umwana baravuze ngo agwaye ijoro rondera taxi umujane kwa muganga byihuta araremvye wambamba urondera ngo nta taxi kabanza ukayibura yaza kera guciye 10 ngo zana 50 burya twoza turambara ayo makoti uca wibuka ati boca bazabaruka ati bwabo ndimeze gutyo. Kumbure ucu abandi baca batelefona ku telefone ati sanza mari ture gitoro ngahanya haye masimbi. Ayo makara aza iyo atevye kuza ayo mazutu ari karamanuka si gitoro kiyamanuka ngira abandi baca bacomeka mu makwiziriyeri sinzi ca byoro. Donko ajya makara ngaha anyu uri mu Kamenge canke he ntiyo yakenera.
nyimba yimbuye ibidandazwa mu isoko hariya uwo munyagihugu avuga ati nimbuye ivyimburwa bwandakene ndabishore ndonko uduhera nikenure. Uwo rero ya modoka iza kubirangura kugira uyitware mu gisagara, uwo rero ntaco bimufashije. Aha bari bazi yuko igitoro kibuze mu bintu nka bene umuntu wa mbere ababara ari umunyagihugu muto muto. Ibi igitoro kibuze umunyagihugu muto niwe ahwera niwe arimba ikintu cyose kibaye mu gihugu, iyi inflation ibiki wa mbere ababara n'uwo munyagihugu muto muto. Uri karavuga iby'igitoro no muri karavuga iby'igitoro arutira mu yara kuri ego yabimugoye mugara abantu ngende bavuga ati igitoro kibidiri kuranga ndagenda ndayigure mbe ndakora amafe n'abandi umwa nitike yo kuduga abo bantu baza gucinyera yo gukora ino ugasanga ahembwa 100 ku kwezi, itike yo kuduga 50 kumanuka 50, none yaje gukorera itike yamanutse Bujumbura gukorera itike iyo kugenda ari kugaruka. Oya ndibaza yuko ibibazo biduhanze ntitwobishirata ko izi nteguro z'amafaranga leta ikoresha niho hantu habonekera neza politike y'ingene leta ishaka gukura ingorane ziri mu gihugu. Dukuye mu byo kwa ngo guhenda abantu bita demagogy ngira nuko nabona mugenda kivuga rimwe cyo kuvuga politike yo kuyeyembe gusubira unezereza abantu mugabo ata inyishu zitariko ziratunga. Ingena mu bivuga biboneka ko intambwe ikiri ndende, mbega nta muti uhari nko muri kazoza ka hafi. Umuti musanzwe baruhari ni ikintu coroshe umuti vraiment. Ubwa mbere hoho umuti uhera he inzira sinshi. Umuti ni twemere ko dufise ibibazo nibisanzwe, ibibazo turabifise, twemere ko turi nyuma kandi twemere ko ubwenge burahuga. Turi nyuma vraiment tuvyeme nka muri East African Community haba mu ngene biriko biragera nk'Uburundi nko uriko rakompara na Tanzania na Uganda na Kenya n'u Rwanda n'iki, turi nyuma. Tuvyemere none tubigire gute? None umwana yoja kwishuri ntiyemere ko arwanywa uri umuvyeyi umubagira ngo iki ni kubera iki ubwenge burarahugwa abandi baraburahugwa. Kandi ibyo guteza imbere ibihugu ndambese abateora arahari, ibintu birigwa ba university arahari. Ntituza kwemvana ibintu ngo twigira abahinga bakomeye kandi atabyo tuzi. Twemere d'abord hama twemere ko inyishu zishoboka. Iyo ni intambwe ya mbere, uko ugwaye ntiwemere ko ugwaye uwo muti uzonywa. None gahemi wonye umuti utemera ko ugwaye we kubaza umuti ubanza kwemera ko ugwaye hama bakawugutera ari urushinge rukubabaza. Kera baradutera ishinge turi abana ugatangura kurirana byuka turi muri za primaire, ugiye kwa muganga bagatangura kubita rya serenge ari nka mama wawe yagutwaye bakazabona urirutse. Oro umuti ukizanuja baraza bakagutora ukarira ati fyonda uko umuti ukizanuja. Icya kabiri nuko rero abantu bizeye tumenye inkingi izo turafata inzira zitari inkingi ndazisubiremwo. Murundi unyumva wari we wese n'umutegetsi anyumve washaka mpamagare nejo kuri stade canka mpari bize duhari. Hari inzira nizo kandi ngenda zisubiremwo. Ni inkingi no kufatwa ari inkingi zine donko canke zitatu. Inkingi ya mbere ni yuko inkingi ya mbere niyo kugira ico bita bimingura kuvuga mu Kirundi reforme macroeconomique. Ibi bintu by'ingena politike do changer d'amadolari, ibi bintu by'ibitero biri mu gihugu, ibi bintu nyine amafaranga politike z'amafaranga zimeze d'amakori vy'ibiki, ivyo bitabanje kuba reforme ibikunda. Ikigira kabiri nta mugwiza atunga azozana amahera ahantu amadolari avunjwa utandukanye gutya. Ivyo vraiment tuyote ntibishoboka. Ikigira kabiri
nico bita la gouvernance. Iyi corruption, ibi bintu turimwo, uwe abategetsi bose aribo badandaza, imenga ivya leta ntikibaho, leta bayifata ko umenga ivya leta urihereza amadevize bamwe batora uko bashatse nta reglementation naki ni corruption bigumye uku iyi impunity n'iki muri corruption d'administration igiturire no kudahana dukudahana donc ni confident rega inibiturire bona ibi usanga n'ubwo rudanaza rukiruhera hejuru mu minwe y'abantu nyene bari muri leta gusa leta iragenda igakara uherere mu butare buragiye ngwiki uru nawo muri leta nyine ariko barabiko bariko bikora napiwe haramaze kubakoriza ngwiki niki byasa nabo nyene ayo madovize siduhaje turunaba abantu muri leta baja muri mission hanze amadovize agaruka bayaja kuyavunja basubiza muri bepe murakimbariza ikindi cya gatatu iyi ni inkingi ya gatatu ni cooperation ibi wumva ngo coopera n'ibi n'amakungu zibano haro multilateral ibi bya banki mondiale bade ibiki akakwemera amashirahamwe aguhamera kwiye baguye ntica nikize muko bagira uburundi ibihugu mugafasha nimba za Union Européenne n'ibihugu bigenze n'ibindi cooperation kuko nta Burundi bushobora kubaka nabivuze ijya jiji murembwe nyimbu yibona nyimba hagira ikisahiri ntayo uzopfa wubatse Burundi ata cooperation irimo yaragira tubura cooperation ipiri indi ni investissement z'abaprivé abagwiza tunga binjira mu gihugu aho utahuguruye abantu bazi ibyo kuba kwiyugara baje mu nshiramwo ngo amadora de propriété we uri general twari igihugu kumva ngo umutanzania z'amahera ngo z'amahera ngo je ngo ndumurundi ngo n'umunyamahanga ngo nabanze mu byo ndamubarira uwaje kugufasha ugende ku Bushinwa n'ubundi igihugu kitiyuguriye ku mitaye bamva makungu ibi tuvuga ngo igihugu sizi za paye zizovyura Burundi zonyene zirafise aho zigarukiriza sibi vyamana gesa biri ngaha byonyene iyo bagira byo mu Marundi bagira ibiki ibyo bifise aho bigarukiriza cyo bita les limites igihugu kitakwiyugura ku mitahe aho gena muri za Kenya za Tanzania uja mu Bushinwa ijya revolution économique yose n'aba privé imitaye abaguza tunga bazana haifise capital technique ubuhinga bakuzanira na capitale finance karana na yamashira nka Brarudi par exemple waruzi ko Brarudi ari nka imitaye mva makuru y'aba Holland izi za BCB urazi ko ari imitaye mva makuru izi za limite zand tutiyugure ku mitahe ubyukaraba muri ibi bihugu imitahe za mu Burundi niho hanyuma hari abandi n'amamiliyaridi bizatanganyika nta ikiriye kushaka exploiter naki ikira yani twihende ugiye muri investment bigatunga canke n'igiki burya ha mu Burundi ugiye ko abantu bafite amahera kugira bembese neza muri privé bashobora kubaka ibintu mu Burundi bangana gute ha mu Burundi nibanga abavuga tukabongo uyu urabona ubwiwa kompa no muri akarere nibaki iyi domande y'igitoro uva itumena umutwe ugiye nk'iza Dubai muri biriya bihugu bakarama consommation tugira ku kwezi babwira dore bakuba ko tutari n'umukiriya kose domande y'igitoro y'u Burundi muri biriya bihugu ugiye abwira ati iyi urabaza abageni ati mwebwe muje twese mu bitoro ngo biturabibuze Burundi n'agahugu kangana ni commune ya Tanzania ya Kongo ngira ni zone sinzi none ukoze bitoro bingana gute abarundi bonyene turi miliyoni 10 ikishasa 12 ikishasa hafi ni 15 miliyoni z'abakiza bakinwa bikishasa none igitoro ko kiri aha muri est igitoro ko kiri ikisanga niko kihari Bunia ko kihari Goma ko kihari Lubumbashi ko kihari
iyo bagiye kuyikura muri Tanzania abarundi cyayo ntibagenda muri Est ya Tanzania Dar es Salaam ni kiri hariho n'ibintu je mbona yuko muhari terime dukunda gukoresha twakora gukoresha abarundi nyene yajiva mu gwaruka cane mugabo usanga umengira afise ikisigura sinzi ko ari kirundi we mwana urabizi hajya banga umuntu ngo kwikemesha mugabo yete urikemesheje iyo terime yavuye gahemiye kwikemesha muganda ko ni ikintu cyumvikana kwikemesha no kuvuga ati uriyerekanye yuko nko kwisuzuguza kuturu tumwe urumva vrema birababaje vrema kubi ibintu tubirimo gutya umva rero muri ico utiyugure kuri iyo mitayo ngo abantu bazi nta bavuga tuka bundi bashobora kwemeza ni partenariat public privé tuvuga PPP abarundi bashobora kubaka ibintu partenariat public privé na leta bikomeye ubona bangana gute bafise amadovize bafise iki bashobora kubaka amabara na leta niki abarundi beexporta bafise amakonti garniando visa hamwe be bakora ikintu iki ko n'abexporta benshi bayarunije batwaye hanze uravye bijya bishifre byerekana amahera nk'inzahabu yasohotse ukaraba nayinjiye mu gihugu aha mu Burundi umuntu ubona kintu mugiza kunda twara naya ma capitalisation bancaire y'ukara hakabaye iyo mu Burundi karaba nka chiffre d'affaires d'une banque mu Burundi gatwara nko muri akari muri South Africa koja gukompa sinzi ko ari na agence donc ibyo no kuvyumva ibyo bintu byose biriko birakomera muri ibihugu ce sont des secteurs actifs des investissements ziza kugurura bakakwereka bakwigisha urarahura ubwenge nk'abandi inkingi rero yayo ariko ndakubwira ni inkingi ya cohesion nationale kudasubiza inyuma ibintu biriko byunga abarundi nyimbo Burundi bwaraciye mu ntambara murabona ingwane igihugu cagiye za 72 za 93 za yukaraba no muri kahise ukaraba no mu by'ubutunzi ukabifatanya abahinga barerekana ko nko 72 ubutunzi bwasubiye inyuma 6% mu 93 gushika muri 2005 ubutunzi bwasubira inyuma 33 kwijana mumva injyana zakataho zatugejeje barina nase amasezerano yarusharabaye igihugu kirasuye mu ntango cyagiragize gute twatanga gushara kubinenengwa ko bana za 2015 umva hari abantu uko abantu bumvikana baguma wa mutima wo kwikunda wo kutabona igihugu babona intara babona amoko babona imigambi gusa bakiyumvira yuko ariko iki gihugu uko Imana yakiremye abarundi bose ubona nyimbara batabatutse batwa aba ni Imana bose muri iki gihugu rero wimvira ko uzokumira umwe muri abo zeruka nawe ntuzi gituma yakuremye witwa uko ugasanga umurundi zeruka ikintu uzozeruka nta murundi n'umwe Imana yemera ko ahera hanze ngo ni impunzi nta munyagihugu n'umwe Imana n'abanya-Israel bahunze imyaka igihumbi urabibona iherehe kurana barasubiye hariya kuri teleprovince nta nyimba mwarashinze igihugu nta bantu b'impunzi indefinime uzeruke ntibishoboka iki gihugu bajya bakora baragisangiye tekana rero muranyere mu kibana mu mwumvikane hanyuma iyo politiki imaze kugenda neza umwe wese akora ibyiwe Burundi siri pour tous et pour chacun hama duhure kuri ya mpano Imana yaduhaye umunyengoza aciye ubwenge n'ubutunzi bw'u Burundi umunyaburura aciye ubwenge n'ubutunzi bw'igihugu umuhuta aciye ubwenge umututsi aciye ubwenge n'ubutunzi bw'igihugu bw'u Burundi umuganga akomeye w'umupediatre ubwo kerekese ubwaka avuyemo avura abarundi urumva rero bwara abantu bagubana nyuma ruko kubaho babara tutagumye muri politique cyo tagize iki bama iko ndi kubutegetsi vuge biki twexporte kahise tuvuge ko ibi byagenze uko abantu bace baza tugumane ntibikunda
ntibikunda, uba uri kuta umwanya, uba uri kuta umwanya, cyangwa ugasanga uriko urabesha generasiyo zizokurikira, ukazisuka ugaca ugenda, ugaca ugenda, ibisigaye ugasanga biriko bigwa ku magenerasiyo yakurikiye. baba batubwira ati intwara atama revolution française, uri kuriga muri za revolution française ukaraba nk'ingene bajya bamwe bigenza. hari umwami yitwa Louis XVI yitwa Louis XVI, baravye ingene yigenza ico gihe, ingene amadepanse yagenda, ugasanga n'igihugu barakena, abami babayeho neza bagira ibyo bashatse n'ibiki, agenda avuze ati basha ati je ati naho ngiye après moi le délige, ati turetse kureforma la France ubu ntihabura uwo muri Syrie wacu azobibona. none byace bishikiye umusigisasere w'umuhungu we Louis XVI, murabizi revolution française yabaye décapité condamné à mort bamuca umutwe le 21 janvier 1793. yabaye revolution française. yagiye abivuze. wowe urashaka kugira ibintu ngira gute, uri mu leader muri aba generation future, kavuga ati ibindi ko ndakora ingaruka zavyo muri kazoza kutazamaho, twarakutamaho muri igihugu kizamaho, abarundi bazamaho, cyane no kwisi n'ibindi bihugu umuntu abitwara bazamaho. iyo uri kurigira kuri bufaso n'ibintu ubikora ubuntu ngo ushiramo ibintu mitego muri kurakingira ibi, iyo bidafashe bisambuka ukuri kwawe. nibaza ko iyo cohesion nationale no kuba abarundi ari abarundi bose bagaragaza impunzi n'ibiki batinda bigahera, bakaza igihugu bakacubaka hafuza bara sanzara kandi bo gicwafasha. mu ncamake je novuga yuko izo nyingi zitanu nizo rero zikeneye débat na feuille de route, zigahuriza hamwe gashugira feuille de route, kuko izo nyingi zitanu tazifashe ngo zicoce indani bijya bivuga ngo vision 2040 2060 wapi ibishiriko ntango ndiko ndihisha nejo nibagire débat bampamagara, nimba n'umushikiranganje ajejwe ubutunzi nampamagare tugende kuri plateau, ibinyenda y'umusubiramo kunyene a propose washinzwe iby'ubutunzi bw'igihugu, a propose by'ahaba abanyagihugu bumviriza. haro n'ibindi peut-être ngabona tuba kubera bigoye gusigura mu kirundi bifatiye mu by'ubuhinga n'ibiki, mugabo grosso modo ushaka izo nkingi zitanu zose urazicara zose ukazikombina. izi reforme macroeconomique baho kugira ukureho ibi ibintu bita progressive by'ibitoro, ibintu mengo ni ibintu Uburundi mengo burisangije bwonyene. murakoze cyane Faustin Ndikumana, musanzwe murongoye ishirahamwe Parsem, muri hamagarira abanyagihugu gukanguka no guhindura ingendo novuga no gutera imbere mu vyiyumviro. Mwakoze cyane kwitaba ikiganiro ayagezweho c'itororokanizo ry'amakuru Lomanda. uno munsi mukaba mwavyumvise ko twashimikiye ku bijanye n'amafaranga turiko turakoresha mu Burundi uwo mwaka, amafaranga y'ibihumbi 2025 ushira umwaka w'ibihumbi 2026. Mwakoze cyane kwitaba ikiganiro. murakoze neje nimwashaka kudukenera kwisije, tuzoza tuganire ko twebwe tuvuga tuti intera dushobora guha abarundi turetse ibyo twikorera mu zacu bwa misi yose, ni nyene yo gusigura umuntu akigisha, kuko n'ubwenge twabuhawe n'igihugu. Murakoze cyane namwe bwe mwariko muradukurikira. Tuzosubira mu kindi kiganiro nk'iki naho ubutaha.